Pasika Imana yo mwijuru nihabwe icyubahiro. Amen. Yarabikoze Imana yo mwijuru nihabwe icyubahiro. Ikindi naco nshimira Imana nayise mutonya wanje yari yaragiye muri Tanzania, agishika muri Tanzania Imana irampa inzozi inyereka yarapfuye, ariko nkomeza ndasenga, nkomeje ndasenga Imana haragera igihe irambwira ngo senga Imana aze, kuko ntivyariko biragenda neza kandi ntiyabitubwira, akahera n'igihe kinini tutamubona tutamwumva, ariko tumaze gusenga Imana yaramuzanye agaruka ari impore. Shima Imana rero nari narasezeranye Imana nti Imana ni wamuzana nkasubira kumubona nzoshima Imana, none Imana yumva gushima kwanje. Yesu abahezagirana. Amashi ku mwami wacu Yesu yamugiriye neza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nagomba shima Imana ikiza nkore ku munsi wa kabiri naje ngaha bitoroshe nze kwitura umukozi w'Imana. Benshi barabona ahantu nagumanisha hagiye inyuma, nari mfise amaganya adasanzwe kuko nari nagiye kubaganga bato ngaha ku Musaga, barambwira ati munda yawe hari ikibyimba, kuko nari maze dufate ngitangura gufatwa ntibyari byoroshe, benshi barabizi. Maze kugenda kubaganga ngaho bakambwira ati hari ikibyimba munda, nagumana ububabare naho nayishara sinabimva ko mfise umunezero. Ariko ku munsi wa kabiri Imana yankoreye akantu, ndaza hano shitse ngaha hari abantu benshi bari batonze ngaha, ndaramuza umukozi w'Imana yasanze hajya, ndaguma ndinjira shitse hariya ndabwira naye jite nimwanshishirizemwo ninzire, zidarambwira ati wo burenganije uri n'umukozi w'Imana. Canze hantu ndicara ndiyumvira ati none gamana ko wavuze ko uzoza mu nzu yawe atasha imvumure hari ico uzobumubujije, ndiganyira ndavuga ati nubundi reka nshikira umukozi w'Imana ndabimubwire, uyitwa hari kumwe na mama Mugisha, ndashikira umukozi w'Imana ndabimubwira ati jewe numva meze uko bantugisha muri kira, sinumva ukuntu nzohava ndahashika, sinumva ukuntu nzohava shika muri byo bitaro kugira bandabe mu ndisho kintu kiriyo. Ariko Imana yarabikoze ku munsi wa gatatu narashishe muri kira. Maze kuhashika umudogiteri wa mbere shikiye ko arambwira ati madamu waronze cyane, ku rugero rw'ubwo bakubwira ngo nikibyimba n'amaraso atemba mu nda yawe, sinikibyimba. Ati rero tugomba tukugire cesarienne ubugira kandi atamwana tugukuramo kugira tukuvoma ya maraso. Umundi muganga sharaza aravuga ati oya uyu mumama aronze cyane nkava dutera ibibazo, reke kumukora ahubwo nimurondera umuganga bari ngahasenga umusengere, kuko ndabona kumenga ahantu yazananye hose baramusengeye. Nari ngombye gushimira Imana igikorwa yankoreye ku munsi wa gatatu. Nagiye mbona umuganga azana umupira abwira ati asama tucishe mu kanwa, acafata icyuma arafise ubuhinga we yacugaye arashugara, arambwira ati tugomba dupompe ayo maraso ari mu nda yawe kandi yaraboze cyane kuko yakumazemwo imisi itari mike cyane. Urabona uramaze kubabara, uramaze kuruha, harageze n'igihe umutware wawe aratanguye kwidodomba, umuryango wawe wakoranye, papa na mama wawe bari ngaha, abasaza bari ngaha, nyoko buko ari ngaha, muramwe wawe n'umudogiteri ari ngaha, bose urabona bakoranye ku bugingo bwawe. Ati wa mu mama we urabona ko ishengero riragukunda kandi ryarakwitaye. Benshi nari maze kuvuga ati n'ibintu bya serire by'amafamiye je hajya keshi banabimbira, nkavuga ati nk'ibyo ariko bambwira je nta nibyo numva kuko ndi ku rugendo. Wumva ugira upfe? Ndumva neza maze guhema nkumva amaraso ngaduga mu mutima, ntacyo ndiko ndimarira mu rugo, sishoboye kunama, sishoboye koza n'umwana, hageze ahantu umutwara yicara ahantu nkabona ariko ari dodomba wenyene, nkumva amaganya kaje natinya kubivuga. Ariko ndashima Imana cyane ku munsi wa gatatu Imana yankoreye operation mu ijuru. Dukomerese amashi yamugiriye neza. Ntari biteze ikintu ntari nzi ko combaye ko ikintu ntari nzi ko Imana ishoboye, kandi Imana nayibonye ku munsi wa gatatu. Mu bintu byose nari maze gucamwo sinari nzi ko Imana ikora ikintu ikacerekana n'imbere y'umuryango. Nagiye mbona umuryango w'umugabo barabana amaso kuko barimwo benshi bize, bararabana amaso baravuga ati mama Enoke yarabaye nabi uko twahora tumubona siko yari. Cyane buka kaka gatoganza Imana yampezagiza ku Pasika, ndavuga ati Imana imbere kuza gushima nzambara yakado yava muri yashenge niyo nye. Ati kandi kuva hasi gushika ku mutwe nzambara uwo munsi nzambara ikintu gishasha kubwo Imana ya mu ijuru yo nyina ariyo yakinkoreye.
ndavuga nshyice muri vire ndabwira umuntu uti ni ukuri ntacyo mvise ariko imana irankoreye akanya imana iranyibutse irantwengeze nka Sara nari ngiye kumara imyaka ngira nka 50 n'ikimuga nyogomba ndabona ati iyi nzu ndimwe si yanje siyo nubatse mana ndashaka uyu munsi uraruhantambukije umugabo arambwira ati nta mahera yo kwimuka afise ndamubwira ati imana irayazanye ubunyene muri iryo joro nyene maze kuva muri kira nshitse muhira naraye ndimuka ndavuga ati pastor kimwe yavuga dukomereye samashime iragikoze ndimuka ndaronka amahera kuri havase y'inzu ndavuga ati abana barajya neza ubu ndaryama ngasinzira ubu ndumva ko mfise amahoro aha rero nagomba mvuge ati imana nihabwe icyubahiro umukenyezi wumva ugifise ukwihangana ruhukira muri repanasi muntu wumva bigikunda muntu wumva wakorera imana muntu wumva wahagarara bikemera ruhukira muri repanasi Imana iguhe umugisha umuntu wese jewe nari nararusha ya pasiteri namushikiye kwa kabiri ntagira n'ubwoba bwo kumwegera kuko namva kumenga ni ntamwegera nkabimubwira sindo nkaho ndabihera ariko nari nakubwiye ati nta operasiba nibana buka bananayikwandikiye ntiwemere ko bayikugira utaje kandi ntiyabaye uko Imana yabivuze niko byabaye tuyizamura icubahiro mu izina rya Yesu Imana ihabwe icubahiro dukomereye samashiya mugiriye neza Imana iracariho hari igihe umuntu agera ku rugezo yumva umenga Imana ntikiriho ariko Imana iracakora uko yari ejo n'uno munsi niko iri Yesu nashimwe Amen Yesu nashimwe cyane Amen rwose nagiye shima Imana uyu mwaka kabisa nawubonye mu bitangaza Imana yaranyiretse mu rundi rugezo ntoshobora kuvuga jewe nk'umwana w'umuntu kwezi kwa mbere nabonye Imana nari maze amezi indwi ayo mezi indwi numva ikintu kigendagenda mu nda ariko abasenzi basenga icyo kintu kikabyimba mu nda kikabyimba nyine ndikujura cyane rwose nkavuga none je katandafise iki kintu kibyimba mu nda ni giki igihe tugize amasengesho pasiteri aravuga nti aha hariho abantu bazoshinga intahe ku by'Imana yabakoreye abantu benshi iminzerere ikazovuga mu matwi yabo nanje narabonye igitangaza ndavuga ntuwo ni jewe kuko ikintu kigendagenda mu kizomvamwo ariko ndavuga ntereka ndindira uriya mama agiye gushima ngaha aravuga ikintu cyamuvuye mu nda ndavuga mana jewe ko iki kitamvamwo ariko nkagira igihe nkagira mitende ariko cya kintu n'ubundi hakagira igihe kikabyimba icyo kintu cyari mu nda si kindi ukwezi kwa mbere mvuze ko narabonye Imana kabisa uko kwezi kwa mbere naraje ngaha ndemvye cyane rwose ndaza ngaha barasengera nhasanze Jide na Olivier na Papa Mugisha ntibarushe baranje na hariya kwa pasiteri bashize ngaha barasengera ndemvye cyane no kuvuga ntakivuga kuko natabaje umugabo wanje tanubwo ari hande muganje ndapfuye kuko numva impwemu ziko ziranjana ntutebe rero kandi unjane kwa muganga unjane kuri eglise banze basengera ashikanye ngaha barasengera ariko baravuga umutware kwa muganga barabe kwa muganga ico kintu kiri mwiyo nda yiwe kandi kiguma kimuhurumbanye kabisa natashe numva ububabare gusa kwa kuntu yanda yari yuzuye barancisha muri ecography nta kintu bigeze babona ariko ngeze muhira 12 niriwe mu bitaro bariko barantera amaserumu y'ubwo bubabare mu nda ngeze muhira 12 zagera ndaryama ariko mu kuryama ndabanza ndasenga ndabwira Imana ati Mana je ndarushe ndarambiwe niki kintu kiguma kinyerera mu nda numva ngezaho basi wowe tumunduhura nkataha ariko ubanza urabe unkure mu iki kintu ntariko isezerano fise siryo gufa ariko nkizi iki kintu ndagenda ndaryama ndasinzira ndatora agatiro ariko numva ijwi rivuye hejuru riragira ambwira ngo vyuka wici iyo mbeba iri mu nda yawe yakumazemo ivyo bihe byose vyuka ndavyuka ndamurika ya mbeba ndayibura ndavuga none ibi nibiki numva ashatse kuja muri toilette ngiye muri toilette nkuko nari maranye iminsi indwi yose maranye iminsi bise kuko nari ifise inda y'ukwezi kumwe ndavuga ni mugaje w'iki kintu ciruka mu nda kikabyimba nk'umwana ariko arakina
uyu si umwana kuko inda y'ukwezi kumwe ntishobora gukina ndavuga nti jereka ndabe jeyo mbeba ariko nca ndasubira n'undi ndasubizwa mu itiro ndasubira ndaryama ndavuga nti reka je niryamire k'imbeba ndayibuze iri hehe ariko ndavuga nti numva ashatse kuja muri toilette ndavyuka ngiye muri toilette mvuyeyo ngeze imbere y'umuryango igise n'undi kirasubira kirafata ndunama ndifata ku mavi yambe birasohoka mu izina rya Yesu. Dukomere Yesu amashi menshi cyane. Haleluya. Imbeba yari imazemo amezi indwi irasohoka kubwo gusenga mwajya amasengesho. Pasiteri ntiyavuga ngo cakira muze mucakire kuko hari ikintu Imana ibigira ikore ariko urabona ko amasengesho yaheze sishime ukwa mbere kukitamwo ariko ukwa mbere kugeze ugutabagwa kwanje kugeze ndatabagwa mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Amashi ku mwami wacu Yesu yamugiriye neza. Nawe ibikurimo byose bize guturumbuka uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Yesu nashimye. Mpagaze imbere y'Imana ashima. Abantu muri nyuma murumva? Mpagaze imbere y'Imana ashima ibintu Imana imaze imisi inkorera. Nkunda Imana jewe umunsi wo gukaraba nari merewe nabi. Maze kumererwa nabi twagiye gusengera umuntu haje arankubita umugere numva sineza ntagenda kuryama narukiye kuryama. Mwebwe mwasenze kuva mu gitondo jewe ndyamye hariya mu cyumba. Hanyuma hageze gukaraba mbona umuntu azariruka nsanga inyuma arambwira ngo jewe mwe yarambujije amahoro ngo yagumye ambwira ngo ibyakurece kuri egirize byose ngo ni wewe wabizanye ngo none rero nakuzaniye message yawe ambwira utuntu twishi nyene ndahumura burya nacemera nk'usohoka ko numva ntameze neza none intebe nicara hajya ntanumva mungera arahamagaye ngo mama mugisha ari hehe akarabe ngo ari hehe ngo hamagara ba mugisha nyaruke ndavuga none mungere ibyo ntiyamama hamagara mu biro akankarabisha ari nakimwe nyandaza mu kwizera ngo manda babwire Imana yacu itabara hageze ubundi hari gikorwa gikorwa kirondera umuntu umwe canke babiri bakitabari erega rero je ndabifata uko nyene turakaraba turaheza ngo manda babwire Imana iratwenza abantu b'Imana jewe ku pasika sinaziga imbere n'inyuma mbona bampaye kado ngaho two niri ndabwira Imana ati Imana urakoze erega sintinya kubivuga ifise ingene ikora namanda babwira ngo jewe ndumukozi wa leta niyo nkorera ikamenya ingene bigenza ndabwira Imana ati Imana urakoze kubura mu ijoro ryo kuwa gatandatu nayibwiye atumviriza Imana kuva kuwa gatatu ndinga hafukana abana narabataye 8 simaramari ngo babure pasika mu kibano batwenge none rero mpa pasika burya ijuru ryarabizungurukanye mbona pasika ngo ba ya pasika inguyeko jeho mbere bwa nitari ibiro 20 by'umuceri na 10 by'ibiharage ko hari undi muntu acaza kubindonda jewe wahomba naraheza giwe ibisino biserukana mu muryango bonyica rero nkundi rubinkure kutwara Imana urakoze niryashengeshe abantu b'Imana ndaguma nkadabwima ati Imana urantwengeje ndayibwira ati hasigaye amakara n'amavuta ntambona umuntu araje ngo none washaka amakara n'amavuta ankubita amakara n'amavuta ntanavuga ati hanaziza amahema nitaye kuraba abana ndahe pasi Yesu nashima saho gusa Imana yakirakomeye nimba mwabonye dukaraba twakaravye karanda na karonda n'umukoshi izina rya Yesu Imana iravuga ati ntibigarukira harimwe ibitenge je ntibampaye igitenge ndabwira Imana ati none ndi umukozi w'Imana cyo je nikimbereye none nubizi erega turayibwira ikumva inyuma y'imisi 3 naciye mbona umuhanda rurukado rutenge rugezweho ndayibwira tumviriza Imana ati sigitenge gusa shaka nikirato Imana ati sivyo shaka je ndakuhera ikirato ati kandi sikirato gusa shaka nishakoshi inkubitisha koshi ati sivyo gusa n'ubu ndacagusaba atumve rero mani kinishaka jewe mfise 2 itagira indirimbo uti ngoma ndabikumenyeshe ndarambewe no gutunga 2 itagira indirimbo n'umukozi w'Imana shaka indirimbo none sindi ngahanye nerega ndahanye ubona ndi mwisoko ubona ndi hariya ndahanye ne kukirago ntampitana ikandike yuye niyi wanje nje bitamwisha koshi ndayibwira ngo ukunshizemo ino bibiliya nino kantike shaka nizume kantike burya amasengesho yo kuwa gatanu agiye guhera naciye mbona umuntu azambwira ngo ndakugure kantike tereka Mana urantwengeje ati ibyo ndacabirindiriye mbona nkubise kantike turi Imana nyamana ati we ubu jewe nawe ni okay rega naho nyene Yesu nashije
burya iyo umuntu ariko asenga yizeye ntazahagarike umutima yizere ibyo Yesu yavuze gusa burya rero ngo mashimire umuvyeyi byukuri jewe niwe yangobereye ubundi ho gukaraba yewe mana yanje gukaraba naraye mbonye ikintu kinyugururiye ni kinini cyane hanyuma rero ndashimiye Imana ninye n'ubuntu bwinshi hari ibintu mu muryango iwacu byari byarananiranye ariko inyuma yo gukaraba Imana yabikoze neza ngo twokomera Yesu amashimeshi yakoze igitanga Emmanuel di nanjye sije no amashi kuri Yesu Kristo none mukwakira mwenyine nanjye ndaki uyu munsi ni mwiza kuri iki Haleluya okay nanjye ngomashimira Imana kubitangaza yankoreye nta byinshi no kubona kwa Imana ihabwa icyubahiro amen kuko yakoze ibirenze ibyo nari nayisabye yarabikoze nuko kwa Imana ihabwa icyubahiro amashi ku mwami wacu Yesu ngo yamukoreye ibirenze ibyo yari yasabye haki Imana imeze neza Mana nishimwe amen Mana nishimwe cyane amen nanje mpagaze ngaha nje gushima Imana byiza Imana yankoreye kuwa kabiri nje ngaha je nafashwe ku ipasi kafatwa n'ukuguru ukuguru ashikuvyimbye kunjya kurimo imisonga nyene ndumva ko atakuntu biri bugenda avuga ati none gamana ko nasenze kandi nzi kuri umunyembabazi ndi wa muntu wawe uzi ataco ndakubura none uku kuguru kuje gute mponyoye kuguru menga kugira guturikire ku murundi nirigwa ngaho abana baragenda ndasigara ngaho kwipasika hama mwijoro rya saa munani y'ijoro numva ukuguru kuramburije amahoro abana bajya twasenze sigara muri sara hariho umusaraba uri muri sara iwanje canja munsi y'umusaraba ndapfukama Mana ndasabye kuno kuguru ubona ko sigaye ari jewe ndi umuntu akomeye muri no rugo ndi umugabo nkaba umugore sinemera ko abana banje basigara bonyene ukabona ari ukumpita uvuge rimwe gusa ca numva kandi ndakira ndumva ejo mu gitondo atakwa muganga nzoshika ariko wowe nyene untabare ufashe rino joro uko navuga niko kwaduga numva kugeze mu ivyigo umutwe numva uramenetse numva kugeze mu kuboko kurya kuboko biranga ko shira hasi ndaryama ku ntebe oya zuba ndasubira ndavyuka ndafuka mu munsi ya wa musaraba biranga imisonga irakwira hajya gusenga tuvuga ngo turasenga umuntu asenga atarabona haraho usenga uvuga ngo birakunda je harageze aho vyanka ko senga kandi jenye sinja kuvyura abana umutwe uramenetse imbaraga zose zirashitse ariko ndasubira ndahaguruka ntimana ndarangamira wa musaraba wanje Yezu ndazi ko ushoboye kandi ukiza uku kugura je mu gatondo nzobe nakiza ntivyakunze ariko Imana yampaye agahengwe hazitira ndasoboka ndagenda ndaryama n'abana sinababwiye ibyo nabayemo bukeye abana babuzinduka bashwiragira muganda abwira umwana umwe ntibasha muzomerekeze hari haruguru ya zone nje kuraba ujya mukozi w'Imana ndumva nogenda akasengera kuno kuguru none ngira mbe pararizi ukuboko n'ukuguru kukuryo ndavyuka mu gatondo wa mwana arango ngo tugende ngo renga baratonda oya naho batonda ndibaza yuko bambonye baranyakiye akandi gatima ngo guma ngaho wa mwana ngo tugende nteka je nabivuye muri antangira umutwara ndumva ntikini cagishetane kigomba ko sige babana banje bonyene umugabo wanje maze imyaka 8 yarapfuye nije ndumugore ndumugabo muri no rugo kandi birashoboka Imana ikashoboka ubu rero ubwira unyake ubuzima abana banje babivuje Mana ntiwemere shira ukuguru hasi kandi kwanka kwemera ndagiye nafashe tagisi naruhukiye hariya nabaye nk'inimero 8 muri abaye basanzwe bakira abantu umusore umwe arambona ukuntu nuriye hajya ni Yesu yaneruye sije nizanye Mana ndashika ndicara mugabo uko nanice niko naguma numva ubabare numva hamwe ifi kumenga guturika numva ukuguru kugira gusambuke anyigiza imbere nkamba nk'inimero nka zine ngo wewe wa mama ngo gira ngaha Mane mumpezagire sindanamubona ikara imuho umugisha hari arakumva yego acaranyigiza imbere ndatonda ngeze gushikirwa nashikiriwe mbere kubera naguma senga ngira n'umukozi w'Imana hatambona yararavye bari ngaho ngo mwese murondera kugutonda ngaho ngo mwese nabana baza ngaho acari bandaniriza uyo nyakuba jewe ndamushikiriye narabuze n'ivyo mvuga namweretse uko kuguru nyene uko kuguru kwavyimbye
ukuboko kwabyimbye sinterura kuri mwisima umenga ni senkanikiro nikoreye. Rero ikinzanye ngaho abantu b'Imana, umuntu atarabona Imana arambaza narayibonye jewe. Imana ihabwe icubahiro. Tuzamura icubahiro ku mwami Imana bare pantase. Tela haleluya. Nagira ashimira Imana yaduhaye umukozi w'Imana yasizwe amavuta. Jewe yomba nka kera nari kuba nitaye nko ku mupfumu, kandi uwo mupfumu ntacyo yari kumufasha, na dogiteri ntacyo yari kumufasha, ariko Imana nakuye ngaha kuwa kabiri nashitse muhira mponyora kugera uno munsi ukuguru kwarakize. Zamura icubahiro ku mwami wacu Yesu Kristo. Wako kwarakize umwami wacu Yesu Kristo. Bash nta nico noronka vuga ararenze umenye ko arenze, akora ibikomeye, akora ibitangaza, kandi ni kenshi jewe yama yabinkoreye. Ngaha narahaje nzanye umwana agwaye bagiriye nabi, agwaye umutima, agwaye amafyigo byaje surprise. Uwo mwana yarakize na mahoro arakora. Ariko nitwokomera amashi Yesu Kristo akize. Nukuri umwana wanje yarakize. Nanje rero kubw'uno munsi ngira ngende kunigana n'iki Imana izofasha. Nanje nzongira ico ntanze muri no shengera Imana ihabwe ico. Amashi ku mwami wacu Yesu Kristo. Shano uyu munsi arakora ndabyizeye. Abasigaye munyarutse mwanya watujanye. Tumva ijambo. Ndashimira Imana yanzanye muri repandaza atawuntumiye. Ninatumiwe ni radi ariko maze gushikana naratabariwe. N'umuntu wese atarahashika ndamutumira yuko azoza. Ndetse n'utaraza n'umuryango wanjye ndawusengera uzotse hano utse ko hatabariwe. Ni byinshi nshaka kuvuga ariko inaha yanjye ni ndende cyane, yaho numva umengo n'umutima wumvamo, ariko Imana ihezagirwe mvuge muri dukeyi maze kubonera hano. Jewe maze gushika ngaha umutima wanjye wanezerewe cyane kuba mpagaze hano no gushima muri bike Imana imaze kunkorera. Hano je naraje ndasenga, amasengesho yaho aramfasha. Nayifise igitero cyuko maze gusenga fasha amasengesho ngo ndiko ndasenga, hata igitero kizibya amatwi kigatwara n'umugongo. Maze kumva ati amasengesho yanje ko adafatika, reka nje kwitura umukozi w'Imana bandangiye ndabe ko nsengera bihere. Maze kumva ati kwiradiyo ati umukozi w'Imana yakira kwa kabiri, ndafata umwanya wo kwa kabiri ndagenda. Sinibuka itariki ariko nibuka ukwezi yuko ari mu kwezi kwa kabiri. Ntacyo shima Imana ibyimaze gukora, ibyitarike ntacyo bitwaye kubera umwanya uratujanye. Rero icyo Imana imaze gukora yaranziburiye amatwi, inkiza umugongo, basha kumva ijambo ry'Imana ubundi ko narisenga ndaryumva kandi nkakira. Dukomere Yesu amashi yamuzibuye amatwi, arazibura n'amatwi. Ikindi nshima Imana, jewe naribarutse, maze kwibaruka nibaruka neza. Achaba kijya kintu bavango kijya igikoko ngo cy'umunda kirava mu nda kiriho kiranja korokera aho umwana icyo kintu naenda kimara ahubwo ndi Imana ishaka kumbaje reka mbabwire narahindutse yaminduye isi. Komereza amashi yamukijije aragaheze yarengewe neza. Reka mbabwire narahindutse. Yesu ashimwe.
repentance ni imwe. ariko ntitwakomera Yesu amashi marayika wa repentance yahabaye akamupfuka umwumvura. Mu by'ukuri nshitse mu ijoro ngeze gusenga kugira njyame ndavuga ati Mana mbe abo ku isi ko bakorerwa nabi hakaba enquete je bijya bintu byo kwijana kuriya tinkeneye umbwira impamvu ndarekrama ku Mana uwo mwanya sinova nararonse inyishu ariko n'uyu munsi mu gitondo ndasubira ndibutsa Imana ati bijya byabaye kubera iki niho naciye numva ijwi rinyibutsa ijambo canke novuga aka story mwungere yacishijemwo kakanyegeri n'inzovu ukungene banyuganjije ikiraro ego hama niko kaciye kiyazamo hamaca hazijwi rimbwira ati burya wewe uri kumwe na nzovu niko muranyiganza ikiraro rero naciye mbona ko ryari ifuhe ry'abadayimoni kuko turi kumwe na nzovu mwungere turanyiganza ikiraro mpagaze hano shima Imana kuba yarandokoye ikambera uruhome rukankinga. Dukomere Yesu amashi yamugiriye neza. Inzovu ya mbere ni Yesu, natwe turakurikira. Yesu nashime cyane. Amen. Wewe byagenze gute kuje twa? Byanse ko ntabivuga n'ukuri nari nirengagije ko kwama imbere buri munsi ariko byanse. Nashima Imana rero yandanye muri rusengero kwa gatanu. Murazi ko nabwiye ko Imana yanyeretse umuzi w'ivyari vyaraboshe umugisha wanje. Kwa gatanu niho nabona umurozi yaba umupadiri yaba mu nzu kandi yarahabaye nyene mbona ndiko ndamuzomera ariko arasohoka ariko arimuka mvuga ntigenda wamuroziwe mbona toye utunyoni dutatu nakabwa arabitwaye akagenda ndamuzomera nyene mbona yagiye ashingwe n'umusumari wari mu nzu mbona nawutwaye nongera mbona sohotse ahantu mu mwobo narindi ndasegenye mbona ndasohotse mu mwobo narimwo cyari nk'icumba nyene nari nugaraniwemwo mbona ndasohotse mu mwobo mbona ndavuyemwo ariko rero hasigaye isafuriya nini yera niyo yasigaye nayo iravuye mu izina rya Yesu nasuye kubona kandi wa mwana mumaze imisi musengera namoye ndiko ndamukwega ndamudugana ahantu ku maesikariye ahantu tuduga agenda yanka kamba kari gusa mbona ndagashikanya ahantu mwibarabara nukuri Yesu nashimwe cyane dukomere Yesu amashari karamuzura akarazura ubuzima hano hari Imana ndiko ndabwira abana banje ko hano hari Imana ntibariko baranyumva kandi bari ngaha batatu bari ngaha ndiko ndababwira bamwe bariko baraza gusengera ngaha muri Okantaze nubwo batavyumva nukuri ngaha hari Imana nubwo nzoduga ejo nzoguma muri Okantaze nzoguma ndayisengera nzoguma numva ngaha nyene amashimeshi ku mwami wa Yesu ndarishimye mu bigaragara ndarirungike Imana iguhe umugisha. Uyu yarambwiye ngo naho ndi mu Kirundo Imana yambwiye ko ishengero ryanje ari umuntu ari mu Kirundo Imana ikavuga ati ishengero icya 10 agitanga gaha avuye mu Kirundo. Nidukomere Yesu amashimeshi cyane. Bati ishengero ryanje ni kandi suko yakadafise ishengero asengeramo ararifise ariko Imana yaramwangira amubwira ngo eglise yawe gukiriramo reka nababwire imisozi yose muri Israeli yari myinshi ariko umusozi Isaka yari gutabarirwako wari ku musozi mu gihugu cy'Imoria Imana irawurobanda yamubwiye ngo genda kuri Moria niho nateguye kuza gukirira iyo agenda ku wundi musozi Isaka yari gupfa Imana rero yakuzanye kuri musozi atari kubera ko hatari yindi misozi ariko yipfuje ko ubuzima bwawe butabarirwa hano kuri no musozi wa repentance mu izina rya Yesu ni wihenze wahisemwo neza. Haleluya. Twihuse vuba na vuba ndashaka tunyerutse abipfuza kwakirwa mu ishengero baze n'ingoga na n'ingoga tubakire umuntu yumva ati jewe nkeneye ko mu repentance nkora ibikorwa narakiriwe nkora umurimo w'Imana narakiriwe ndumva nkeneye gukorera Imana ku rwego rukomeye ariko munyakire mu ishengero ukaba utarakirwa mu ishengero hano tutaragusengera mu bakiriwe wihutuze vuba na vuba tukwakire Imana ikugirire neza. Amashimeshi ku mwami wacu Yesu aciye atangura kuza wa muvyeyi aravuga ngo ni jewe muherako sinsubire kwitwa umushitsi n'uwundi wese ari hano mu ishengero yumva ko atarakiwa tutarasengera nazi ihute vuba na vuba ingo nyaruka munyaruke amashi ku mwami wacu Yesu Kristo aba baravuze ngo ntidushobora kuguma turi abashitsi
egera hano harimo n'abandi batarakigwa muze umuntu atarakigwa nazi tumwiyegereze tumwereke marayika w'ishengero bifise ico bivuze mu isi y'imwemu iyo ukora ibikorwa by'Imana muri eglise utarakigwa ubura umushitsi nawe ukora ibikorwa utarakigwa ubura umushitsi rero nimba uzi kutarakigwa tutaragusengera ngwino tugusengere wandikwe mu gitabo c'abarepentance ariko nitwokomera Yesu amashi menshi cyane kubwaba bipfuje kuba abana b'ishengero ariko abantu bono munsi muranezerewe canke murababaye nimuzamura ibiganza mu vyerekane mushimira Imana ituzaniye abarepentance bashasha tugiye kubasengera mbega murabiyegereje bakorera Imana bakora umurimo w'Imana Imana ibahezagire mu bibereke muvuge ngo turabakiriye Imana ibagire neza data ndasengeye abana bawe ndabasabiye umugisha ndabasabiye kuroranirwa nitwaguhamagara nitwagutabaza uzubitabe uzubumve uzumve gusenga kwabo uzubagirire neza ico tuzogusaba ku bwabo uzucumva bagirire neza mu izina rya Yesu amen Imana ibahezagire musubire mu bibanza Some ijambo ry'Imana some ijambo ry'Imana muri Luka amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ujya usenga ubwira ukwizera oya ntabwo azahera azaza amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ujya usenga ubwira ukwizera oya ntabwo azahera azaza amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa usenga ubwira ukwizera oya ntabwo azahera azaza amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa usenga ubwira ukwizera oya ntabwo azahera azaza amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa usenga ubwira ukwizera oya ntabwo azahera azaza amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa usenga ubwira ukwizera oya ntabwo azahera azaza oya ntabwo azahera azaza bakundwa oya ntabwo azahera azaza Zahera zaza okuri oya ntabwo zahera zaza oya ntabwo zahera zaza amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa usenga ubwira ukwizera oya ntabwo azahera azaza amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa usenga ubwira ukwizera oya ntabwo azahera azaza abanyamasezerano zamura haleluya haleluya Some ijambo ry'Imana muri Luka igice cya 2 ku murongo wa 21 hari message reka ndababwire ijambo ngiye kubaha uyu munsi